Hola, ni NF Young. Bon, njenevye gato mugabo nikibuza ko tubivugako. Surtout ko kuva kera bitera impari kw'isi yose. Uno munsi tugira tuvugane ku vya ghostwriting generique. Imbere yuko tuvugana kuri termo ya ghostwriting n'akazi k'aba ghostwriter no kumenya kwanza iyo vyavuye n'ico bakora. Ghostwriter bisigura mu gifaransa écrivain fantôme, mu kirundi twovuga umwanditsi ataboneka. Ni statut twoha ku muntu yandikira abandi ba artiste. Hakoresha terme ghost canke fantôme mu gifaransa kubera ari sense kutamenyekana. Bon, sishobora kuvuga ngo vyatanguye ryari. Gusa ico nzi nuko vyatanguye kera sana. Kuva kuri Mozart, Michael Jackson n'abandi, kuva kera aba artiste bari bafise imigenderanire n'aba ghostwriter. Bamwe muri bo baratanga credit kuri abo ba artiste bataboneka. Mugabo umu ghostwriter wa vrai numwe ataboneka. Muri industry ni ibintu bishika kenshi. Kubera iki none bataboneka? Ni igiki kibuza kubaha credit abo banditsi? Vyose biva ku malebo n'ama maison de disque. Uko umu artiste akura akamenyekana niko hakenerwa œuvre za qualité. Parenthèse. Nimba utazi différence ya maison de disque na lebo, je te suggère kuja kuraba video nakoze ku ma droit d'auteur mu Burundi. T'en sauras un peu plus. Bon, lebo ziringa kugira zikurikirane mu artiste wabo muri démarche artistique. Mu kumufasha gukora project imwe canke nyinshi untumbere yo kuronka akanoti. Bien sûr, ntitubeshanye. Amafaranga ari pratique mu bintu vyose. Kubw'ivyo, lebo iri prêt gusinya abantu benshi bashoboka kugira projet isohoke iri clean. N'aba producteur, aba manager, canke aba artiste bamwe boba batazwi mugabo bafise iyo talent yo kwandika canke no kurondera ama melody. D'où l'intervention y'aba ghostwriter. No gushira mu mutwe ko lebo ibikora kugira ironke ivyunguka vyinshi. Nico gituma ikoranya abo bantu bose ikabashira hamwe kugira umu artiste wabo asohore produit ya qualité ishobore kugurishwa menshi. Uno munsi kugira witwe un artiste complet nuko ubuzi kwandika, ubuzi kuririmba neza, uboneka neza, mugabo abantu nk'abo baboneka gake. Ni vyiza kugira itandukaniro entre umu auteur uwandika ama texte n'umu interprète ushira izo texte mu ndirimbo. Bon, je suis désolé. Aba artiste bose ntibashobora kuba aba auteur beza, bongere babe aba interprète beza. Ivyo rero ama major yarabitahuye gose. Nico gituma bagura ama droit d'auteur ku ba artiste bafise iyo talent yo kwandika. Uribuka ka video ka droit d'auteur? Genda ukarabe kugira utahure gose ivy'ama major. Rihanna, Elton John, Elvis Presley, Britney Spears, Beyoncé n'abandi benshi barakoresheje aba ghostwriter. Ghostwriting rero ntikunda kuvugwa mu style musical yose. Aho itavugwa canke ibonwa nabi ni muri rap. Bon, dusubire inyuma gato. Ama caractéristique y'umu rappeur kuva kera ningene umu MC yandika akongera akagira interprétation yayo. Aba lyriciste benshi ba kera bazanye valorisation ya texte muri rap. Bien sûr, bice biza birahanahana uko ama generation akurikirana. Ibaze nk'ubu aba rappeur ba mbere wemera boba barakoresheje aba ghostwriter mu kwandika ama texte yabo. Byo babiri bizarre kubera umengo baba barakubeje imyaka n'imyaka. Muri 2015 Meek Mill na Drake bararirimvye hamwe ku ndirimbo bise Rico. Mugabo kubera amabifu yari hagati y'abo ba artiste babiri, Meek Mill yaranditse ku rubuga rwe rwa Twitter ariyo X y'ubu ko mu kwandika verse yiwe muri iyo ndirimbo Drake yakoresheje umu ghostwriter yitwa Quentin Miller. Ama media yose acatangura kubivuga, abafani ba Drake barabaye déçus, bamwe bacatangura kuduta kuri talent yiwe. Kuri Quentin Miller vyahize ukuntu nta muntu numwe yasubiye kumwegera
yaranabaye agressé umunsi umwe. À la base, Quentin Miller yari umuboulanger yakunda rap, akaba afise na talent yo kwandika. Aho muce mumva ko ata deal nimwe ya ghostwriter yasubiye kuronka. Nico gituma aba ghostwriter bategerezwa kuba batazwi. Uravye kwanza ivyashikiye Quentin Miller, aho cubona igituma amalebo ahisha aba ghostwriter. Mu nyuma rero iyo affaire abantu benshi bacu bamenya ghostwriting. Ngabo n'imbere yaho hari abahapera bakoresha aba ghostwriter nka Kanye West, Eazy-E, Birdman, Diddy n'abandi benshi tutazi n'umunsi kuko n'ubundi bibera mu ibanga. Kwanza nka Diddy, umwe mu ba ghostwriter biwe yitwa Skills yaridoze ko adahembwa kandi yandika amatext aba amahit. Kubera ibintu bibera mu ibanga, gushikirwa n'ibintu nk'ivyo no kuvyiteka. Skills mu nyuma yaragize indirimbo ayita ghostwriter aho yagaruka kuri iyo affaire. Eminem we yaragarutse kuri iyo affaire ya Quentin Miller kubwiwe ntigikunda ko akoresha mu ghostwriter. I don't do it, never have and never will. If I ever need a ghostwriter, I need to just fucking put the mic down. You know what I'm saying? Ama histoire y'aba ghostwriter yashizemo aba artiste kuduta kuri talent y'abagenzi babo. N'aba artiste ubwabo kuguma bashaka kwemeza yuko ari bo biyandikira amatext yabo. Nas, un des grands rappeurs américains, yarikizwe n'abakunzi ba rap kuba atiyandikira amatext yiwe. Chose qu'il a prouvé inshuro nyinshi. Eminem muri session studio imwe yashatse kwiherera na Kendrick Lamar kugira arabe neza ko ari we yandikira text ziwe. Bon, kujya hariho aba ghostwriter, hariho n'aba ghost producer. Mugabo iyo ni video yindi twogaruka ku ndi munsi. D'ailleurs, mumbwire muri commentaire ko mushaka ko tubivugana navyo nyene. Bon, ubu twumvise ivya ghostwriting ahandi uko bimeze nuko bifatwa. Nagira ngaruke ngahe iwacu kuraba uko bimeze. Uwo mwuga, bon, reka tubite umwuga part entière. Ni umwuga nubwo nyene udakunzwe kwemegwa n'abartiste bamwe bamwe ko boba bawukoresha mu gukora amahit twumva aha town. Aba artiste kuri ico kibazo baragabuye. Hari abemera ko bafashijwe n'aba ghostwriter bakanabipublier. Hariho n'abandi batavyemera hakaza n'imishamirano. Bon, c'est incontournable. Reka tugaruke gato kuri affaire ya DJ Fernando na Kadikey. Ku batazi iyo affaire, DJ Fernando yararahiye ararenga ko iyo ndirimbo Bellissima itanditswe na Kadikey canke atafashije muri écriture yayo. Entre temps, Kadikey nawe yavuga ko iyo ndirimbo bayandikiye hamwe que hari ivyo iyongerejeko. Petite parenthèse, muri uwo mwanya ndiko ndatourner iyi video, YouTube channel ya Kadikey barahakinze, du coup indirimbo ziwe zose ntaziriko. Nubwo biruko hari aba artiste bashira mu credit aba ghostwriter babo, gutyo bikaca bimera nka collaboration. Aho twovuga nka Big Fizzo muri Ngangari, Gina Ginela muri Away n'abandi benshi. Bon, nubwo ghostwriting ari akazi canke service zo mu kinyegero, ntizibuze ama point positif. Kuba mu ghostwriter tubiravye neza ni nko kuba umu artiste. Birashika umu artiste agakoresha aba auteur bakanabaha collaboration bigatuma nabo bamenyekana. C'était le cas pour Paris Next Door. Yagize uruhara muri production y'indirimbo zimwe za Drake muri album ya Nothing Was The Same hamwe na If You're Reading This It's Too Late. Muri 2016 yarahaye Rihanna indirimbo yari yakoze, iyo nayo si yindi ni Work ya Rihanna featuring Drake. Zamukuye mu gukora yinyegeje acaramenyekana kuko yagiye mu credit y'iyo ndirimbo. Twibutsanye ko artiste afise choix gutanga credit upa. Ico twavuga nuko bituma tumenya aba artiste bashasha bataba bazwi canke bari sous-coté par le grand public. Mbega umu artiste akoresha aba ghostwriter no mu artiste kwe? Bon, ni kibazo kiri intéressant kandi kitoroshe kwishura. Ubu kuba umu artiste wa musique ahantu henshi ntibiba bisaba ko uzi kwandika, kuririmba canke ibindi. Umu artiste ni marque, ni brand, nico gituma ubu aba artiste bafise team zibafasha gutera imbere. Bon, kubwanje akazi ko ghostwriter ntaco gatwaye. Ubu uri passionné n'ikintu
kandi ukagikora bien. Abantu bose ntibashobora kuba abastar baja sur le devant de la scène. Birashoboka ko uba uzi kwandika mugabo utazi kuinterpreta indirimbo. Ahubwo ikibazo ukubwanje ni ukwiyitirira akazi k'abandi mutabivuganye na nyenevyo. Ego nivyo. Gute utokumva ubaye choqué kumva uri umufana kandi widentifia como artiste atazi no kwiyandikira indirimbo wenyene. Mugabo nibaza yuko industry iri kwihindukira hiyo ku buryo bishobora kuba akazi kemewe mu myaka iza. Mbere ghostwriting nifata aba artiste gusa, aba humoriste, aba politicien. Mbe mwibaza yuko amadiscours politique nyene kuyavuga yicara umunsi wose ariko arandika discours y'ivyo aza kuvuga? Wapi. Bon, reka mpereze video ngaha. Mugareka ndababaze gato. Nk'ubu mumenye ko artiste mukunda atari we yandikira amatext muzifatamwo gute? So, yari NF Young, et sachez que la beauté est dans l'œil de celui qui la regarde. Peace.